Mu gikorane cy'ubutumwa bwiza cyo guhimbaza no gutazira Imana cyabaye ku magenekerezo ya 28, 29 na 30 ruheshi ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe ku Gasaka mu ntara ya Ngozi. Cyari cyatunganijwe n'ishengero Beloved Church mu Burundi, kikaba cyari gihurukiwemwo n'urunani rw'amashengero yo mu Burundi. Umuvugabutumwa Revera Pasteur Jean Gisani yari yavuye mu gihugu ca Korea y'Epfo, akaba yari umutumire muri ico gikorane. Umuyobozi w'iryo shengero mu Burundi Pasteur Nzisabira Jean Claude aratubwira ivyerekeranye no gushira hamwe kw'amashengero. Umwe mu mashengero sikintu tukibaza bwarashobotse buriho ikimenyamenya no kubona ishengero rihamagara gatari hamagara n'ayandi mashengero tugakorera hamwe ibintu bikagenda neza. Ariko murabizi Satani nyoshami igerageza kurondera ahantu hari amahoro kugira ngo ntihaba amahoro. Ariko ndashima Imana ko abakozi b'Imana barabitahuye, uyu munsi ntibashobora kugeragezwa n'iki canke kiriya kugira ngo birememwe ibice. Uyu munsi hari intsinzi ku mubiri wa Kristo, ibi turabishimira Imana. Naye Pasteur Emile Ndikumana na Pasteur Samuel Ndikumana baratubwira uko igikorane bacakiriye. Igihe cyose bitegura ibikorane tuba twiteze ko abantu babohoka mu buryo butatu. Abantu bagakira indwara kandi abantu bakava mu vyaha kubw'ubutumwa bwiza, kandi abantu bagashobora no kwiga inyigisho cyangwa no kwiteza imbere. Ni igikorane bigaragara ko Imana iri kwiriyerekana, kandi ikintu gihambaye muri iki gikorane nuko hariko havugwa ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza butavanze, ubutumwa bwiza buvuga neza igikorwa Yesu Kristo yaje gukora kugira ngo abari mw'isi baronke ubugingo budashira kandi bashobore no kubohoka iminyororo Satani yari yababoshe mu buryo bw'umubiri. Kandi twarabonye Imana yiyerekana, abatari bake barakize muri iryo zina rya Yesu Kristo. Mwomenya ko ico gikorane kizobandanya ku magenekerezo ya 12, 13 na 14 mu Kakaro mu gisagara ca Bujumbura.